Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbc.gahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kwa gatatu igana rya 27 z'ukwa gatanu 2026. Mu ncamake makuru tugiye kubashikiriza uyu munsi no munsi mukuru w'intama canke w'igitambo Eid al-Adha kuba Islam bose. Mu Burundi abagore ba Islam bagiye kuza barafotorwa batarinze gukura umwitwikiro, bagiye kurondera ibibaranga. Naho mu gihe ikiza ca Ebola kibandanya gikwirakwira mu buseruko bwa Kongo, abanyagihugu mu ntango bobo bibaza ko bwarurutse. Yaje kuza abantu bakoresha ibyatsi cyane, abantu baje kwivuza cyane ku byatsi batekereza ko hari izindi ndwara bari kuvuza z'amaruzi, ko atari Ebola nyayo. Mu Rwanda igipolisi kirasabwa gukoresha ubuhinga bwa none ndetse no guca bugufi mu kazi kabo. Mu yandi makuru, mu makuru y'imikino, Nuno Espirito Santo azakomeza ari umutoza w'ikipe ya West Ham nubwo yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Ayo nandi menshi nabateguriye ntabacike. Ndi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idonido ni mukanyuma makuru vuga hirya no kwisi dushikirizwa na Anne Marie Wemizi. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yasabye ko habaho guhagarika imirwano byihuse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo abakozi b'ubuzima bashobore gukumira ikwirakwira ry'indwara ya Ebola. Uyu muyobozi yavuze ko ako karere karimo guhura n'ikibazo gikomeye cyane, aho icyorezo n'imirwano bihurirana, kandi ko umubare w'abandura ukomeje kwiyongera kurusha ubushobozi bwo gukumira icyo cyorezo. Ishyirahamwe rinini ry'abakozi ba Samsung Electronics, uruganda rukomeye rwo muri Korea y'Epfo rukora ibijyanye n'ikoranabuhanga, ryemeye icyemezo cy'iyo sosiyete cyo kongerera abakozi umushahara. Ibi byatumye haburizwamo imyigaragambyo yari maze iminsi 18 yashoboraga guhungabanya isoko mpuzamahanga ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubika amakuru. Ni inkuru ya Jekon mumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutse. Aya masezerano azatuma Samsung Electronics ishobora kuzigama 10% by'inyungu zayo kugira ngo azatangwe nk'agahimbazamusyi ku bihumbi by'abakozi bayo bo mu ishami rikora iby'ubwenge buhangano. Aya masezerano atumye hahagarikwa imyigaragambyo yari gutera igihombo cya miliyari 40 z'amapaundi. Iyi nkuru yatumye isoko rikomeye ry'imigabane muri Korea y'Epfo rizamura agaciro. Iki kigo nicyo cyunguka cyane mu gihugu, ariko kikaba ari nacyo gifite agaciro kari hejuru. Samsung na mukeba wayo ukomeye SK Hynix byombi bifite agaciro karenga 40% by'isoko rinini ry'imigabane mu gihugu. Izi mpaka z'akazi zirarangiye, ariko ibibazo birebana n'ubusumbane nibwo bitangiye. Aya masezerano ashyize ahagaragara intera ikomeje kwiyongera hagati y'abakozi mu kigo cy'ubwenge buhangano ndetse n'abandi bakozi ba Samsung. Aba bambere ngo bazunguka akayabo kabarirwa mu bihumbi amagana by'amapaundi, mu gihe abandi bakozi bakora telefone zigezweho cyangwa smartphones ndetse n'amateleviziyo bo bazabona igice gitoya cyayo. Bamwe mu banyamigabane ba Samsung bateguje ko bashobora kuziyambaza inkiko kugira ngo aya masezerano aseswe, bavuga ko inyungu zizabiza abashoramari. Mu ntangiriro z'uku kwezi, umutegetsi ukomeye yasabye ko habaho umugambi watuma imisoro itangwa n'ibigo byo mu rwego rw'ubwenge buhangano igabanywa abaturage bose. Ingabo za Israeli zasabye abatuye mu mujyi wa Tai uherereye mu majyepfo ya Libani kwimuka ndetse n'abatuye mu duce tuwegereye, zivuga ko ibitero byo ku birindiro bya Hezbollah muri ako gace bigiye gutangira vuba. Israeli yakomeje kongera ubukana bw'ibitero byayo byo mu kirere, ivuga ko ari igisubizo ku kwiyongera bw'ibitero bya drone by'itsinda rya Hezbollah rishyigikiwe na Iran. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Hezbollah, bavuze ko abarwanyi babo bahanganye n'ingabo za Israeli mu majyaruguru y'uruzi rwa Litani. Bernard. Urakoze Anne Marie. Abajejwe amagara y'abantu muri Kongo Kinshasa bavuga ko abantu barenga 3600 bahuye n'abarwayi ba Ebola ari bariko barakurikiranwa, mu gihe ubutegetsi buriko bwihutira guhagarika ikwirakwira ry'ico kiza. Akarere karangwa mu ico kiza cyane ni Ituri. Inkuru ya Abimana Chansar.
Abantu bashika 1000 nibo bamaze kumenyekana ko bashobora kuba baranduye mu gihe abarenga 100 gusa ari ibi bipimo vyo muri laboratoire bimaze kwemeza ko bayanduye. Ico kiza ciziziye cane intara za Ituri, Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo mu buseruko bwa Kongo, aho abagwayi bashika 230 bariko baravugwa. Ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubu bwoko bwa Ebola budakunze kuboneka buzwi nka bundi buryo, ari kibazo c'amagara y'abantu gihangayikishije amakungu. Naho atarucanco rwemewe rwo gukinga iyo ndwara ruraboneka, abategetsi bavuga ko imiti igeragezwa ishobora gutangura gukoreshwa vuba. Hagati aho, Amerika iriko iriyumvira kurungika abajejwe amagara y'abantu muri Kenya kugira bafashe gutunganya ikibanza kizokwakirirwamwo abanyamerika bashobora kuba baranduye ico kiza muri aka karere. Amashirahamwe y'abagira neza nayo yonyene abandanya atanga imfashanyo. Samaritan Pulse rivuga ko ritegekanya kugurura ikigo c'ubuvuzi bwa Ebola gifise ibitanda 50 mu buraro ku bushira ubuseruko bwa Kongo mu minsi mikiri imbere. Abategetsi hamwe n'abafatanya bikorwa mpuzamakungu bariko barongereza ibipimo, ibikoresho by'ubuvuzi no gukurikirana irandagata y'ico kiza, bizeye ko boshobora kugihagarika mu mezi 6 ari imbere. Tukiri kuri iki kiza ca Ebola nyene ngo haraheze igihe kinini abanyagihugu bo mu ntara ya Ituri bataramenya ko ari co cari cabateye, bituma birukira abamenyi bikeka ko amarozi. Mu kanya gaheze navuganye na Sibo Rurema Mudahunga Gabriel, umunyagihugu aba muri iyo ntara, kuko ngene bariko baragerageza kucirinda ntangore n'amaza ingene mu misi ya mbere bagifata. Ku ntangiriro ya Ebola abantu ntabwo baje kumenya ko ari Ebola, hejuru yo gushidikanya. Ahangaha Ebola ije kugaragara hano muri Ituri neza tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu, mu gihe Ebola yaje kutujyaniranya ku mateka abaganga baduha kuva mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Baravuga yuko hariho n'abantu bapfuye kubera baca birukira mu tuvuga ngo barumenye canke abapfumu canke abavuzi bakoresha imiti kama. Hari ico mubizi ko ivyo? Izo nkuru zaje kugaragara kuko hari umuntu waje gupfa, bazanye umurambo, abantu baje kubishushanya nk'ibintu by'abapfumu nk'uko bivuga, bavuga yuko ari abaruzi baje kurugana, abandi nabo baza kwemeza izo nkuru, bakomeza izo nkuru kuzasasa mu baturage. Ibyo biza gushira umwijima ku baturage bagari nyamwinshi, kubwo kugira ngo bakurikirane ingwara iyo ariyo bayita yuko ari amarozi. Ibyo byatumije abaganga batabona ukuntu baza gufata imyanzuro y'iki cyorezo, kuko abantu bari bacise uburozi baja mu bapfumu n'abandi baja mu bandi. Nibyo byatumije umubare ushaka kwiyongera cyane, kuko ingwara itari yakamenyekana. Hari amabwirizwa mwoba mwarahawe yo kwikingira iyi Ebola, nayahe muyakurikiza gute? Aho imenyekaniye abantu batangiye gukaraba intoki buri kanya, abandi batangiye kwanga guhura n'abantu bayirwaye, abandi batangiye kugenda bakurikiza amabwiriza ya muganga. Neneho naho babonye umuntu ushobora kuba yarwara umutwe, yafatwa n'umuriro, cyangwa se wenda umuntu navuga ugaragara nk'uko ayirwaye, bagahita babwira vuba abaganga. Abanyagihugu bose ubona bavyumva, bumva amabwirizwa. Ni ikintu cyamanje kuza gukora mu baturage, kuza kije kuvuga yuko ari amarozi, abantu bose ntibahita babyumva kimwe. Na niyo mpamvu abantu bamwe baje gukora ikintu gisa na méfiance, bavuga yuko iyo ndwara itariho. Alors aho baje kumenyera yuko itaraho ngaho, itari hano gusa Ituri, bakumva yuko igeze n'ahandi, byatumije neneho abantu barushaho kuyifatana agaciro, neneho no kugenda bubahiriza amabwiriza ya muganga. Ariko hari ibibazo bize by'abaturage bafite. Urabona hano hariho intambara za Kodeko, abantu baturutse muri za Goma bahunga, abantu baturutse i Bukavu bahunga. Abo bantu kubwo kugura ibarakoa, agapfukamunwa, kubona isabuni, kubona uburyo bashobora kwikinga iyi ndwara, no kugira ngo abantu babone ukuntu bihutishwa ku masantere de sante, bigoye abo bantu bagufi cyane kubwo kwirinda iki cyorezo caje kugaragara hano muri Ituri.
uyo rero yahise Rurema Mudahunga Gabriel munyagihugu ari mu ntara ya Ituri ko tuvugana kubijanye n'ikiza ca Ebola. Abakenyezi b'Abayisilamukazi bo mu Burundi bashobora kuba bagiye kubahiriza mu kwemera kwabo kuvyerekeye kurondereza passport canke izindi mpapuro zisaba isanamu zabo mu gihe bategekwa kwambura imyitwikiro bambaye. Igihe ari kwifatanya n'Abayisilamu guhimbaza umunsi w'intama, President Evariste Ndayishimiye avuga ko bidatahurize kandi abarundi bose bangana imbere y'amategeko, akaba yabemereye kubikurikirana. Inkuru ya Patrick Waso ari Bujumbura. Aho ni kuyobora ryitiriwe ukwikukira canke Boulevard de l'Indépendance iri muri quartier Rohero. Abayisilamu ku rwego rw'igihugu niho bahuriye basenga bahimbaza umunsi mukuru wabo w'intama. Mwijambo ryiwe mufti w'Abayisilamu mu Burundi Salum Nayabagabo yashimiye Abayisilamu ku rwego bagezeho mu iterambere mu buzima bwabo bwa misi yose. Yahamagariye abo arongoye kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu. Ariko mufti yasavye umukuru w'igihugu ko bohindura uko abakenyezi b'Abayisilamukazi bafatwa iyo bagiye kurondera ivyangombwa. Kubijanye n'abakenyezi bagenda kurondera impapuro z'inzira zimwe bita passport, yuko iyo bagezeyo bababwira ngo nibakure imijitandiyo zijya voile. Mu mateka y'Ubuislamu umukenyezi akaba atari kure kwerekana imishatsi kiretse yari mu bihe bidashoboka. Ubu naho tukaba turi mu bihe by'amahoro n'umutekano. Ivyo birashengirwa inahe na bamwe bakenyezi b'Abayisilamukazi iyo bituye igipolisi kijejwe imbibe. Kuri bo ngo baba bariko barahohoterwa mu kwemera kwabo. Tugiye kurondera iyo passport cyangwa laissez-passer barinda kutubarira dukuri igitambara kugira badufotore neza. Ori baba bazi ko Isilamukazi abagizwe no kwitwikira, kuko twege twitwikiriye niyo mila yacu, kuko umukobwa birabujijwe n'isura ko yoboneka. Mugabo tugeze kurondera ivyo byangombwa bakakubarira ukure, kuko ubugikeneye utegerezwa gukura, mugabo naho ugikura uba utaryohewe. Kugira bamufotore aca baca bamubwira ati ni witwikurure ibyo wambaye. Iyo ngingo n'ukuri abamizirmane bose ntibari bayifashe neza. Abwo bamwe kugira bagende kurondera passport baca bavuga ati Jose nojayo kubera barasaba ko umuntu yo kwitwikurura. Mu kwishura ku majambo n'ibisawo yashikirijwe, umukuru w'igihugu cy'u Burundi asa nuko adatahura uko bamwe babasaba kwitwikurura mu gihe abandi atavyo basabwa. Evariste Ndayishimiye yaciye asaba ababijejwe kuvyiga kuko ngo abarundi barangana imbere y'amategeko. Mu gisata kijanye na migration mu gipolisi naje navuze ntivyumvikana yuko umubikira bo mufata passport yitwikiriye, mugabo umuyisilamukazi bakaca bamukora ko ako gateka, kandi nabo ari mico y'idini. Turibaza yuko muri ico gisata ico bariko baragihinyanyura neza. Twese duteza kugira amahirwe amwe mu gihugu cy'u Burundi, abantu bose barangana imbere y'amategeko, nta uri inyuma nta uri imbere. Takbir! Takbir! Inkuru ziva mu bajejwe umutekano zivuga ko ivyo gusaba ko Abayisilamukazi bambura imyitwikiro yabo iyo hageze ko bafotogwa bijanye n'imvu z'umutekano. I Bujumbura, Patrick Waso. Urakoze Patrick. Tuje mu Rwanda, aho igipolisi cy'igihugu cyahimbaje imyaka 25 gishinzwe. Ijambo mukuru w'igihugu Paul Kagame yashikirije yasabye abapolisi gukoresha ubuhinga bwa none ndetse no gusha bugufi mu kazi kabo. Avuga ko ari ivyo bizofasha abanyarwanda kandi ko bizonabafasha mu kurangura neza amabanga bajeje. Juventine Mugije Maria yajujuguriye inkuru. N'umuhango wabereye mu kigo cy'amahugurwa cya polisi Gishari giherereye mu karere ka Rwamagana. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yavuze ko mu myaka 25 ishize polisi yageze kuri byinshi, ariko bishimira cyane uburyo yakoranye n'abaturage haba mu iterambere no gukumira ibyaha. Yavuze kandi ko muri iki gihe kurinda abaturage n'ibyabo biri gukorwa hifashishijwe koranabuhanga rigezweho. Polisi y'igihugu yashyize imbere uburyo bwo gucunga umutekano nabwo bushingiye ku ikoranabuhanga hifashishijwe ubwenge buhangano ndetse n'urusobe rwa serivisi zihurijwe hamwe zitangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Muri iki gihe abajura bashaka kwiba banki ntibagikeneye kumena inzugi zayo, yemwe ntibakinakeneye kugera aho iyo banki yubatse. Gushyira rero abapolisi gusa
ku miryango ya banki ngo tuyirinze ibisambo, ntibyabuza ko iyo banki yibwa. Perezida Kagame yashimye ibikorwa bya polisi yagezeho muri iyo myaka yose, ayibutsa gukomeza kurwanya ibyaha bya ruswa no kurangwa n'ubunyamwuga mu kazi. Imiterere y'umutekano ikomeje guhinduka nk'uko byavuzwe n'umuyobozi wa polisi y'igihugu, kandi ibyaha biragenda birushaho gukorwa mu buryo bugoye, gukurikirana, buhindagurika kandi bwambukiranya imipaka. Niyo mpamvu imikorere ya polisi y'igihugu nayo igomba kujyana n'igihe. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo polisi y'u Rwanda yashinzwe binyuze mu guhuza abari abapolisi ba komine, gendarmerie y'igihugu na polisi judiciaire. Juventine Munagije Maria, BBC Gahuza Miryango, i Nairobi. Urakoze Juventine. BBC Gahuza Miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Tukiri mu Rwanda nyene sentare y'intango ya Kigali yafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo Dr Emmanuel Semwaga mu gihe agikurikiranwa ko ivyaha bifitanye isano n'akazi akora mu buvuzi bwo gufasha ababuze uruvyaro. Gushika ubu ubushikiza amanza ntiburagaragaza idonido ry'ivyo yagirizwa. Latifa Mutesi. Kwa kabiri urukiko rw'ibanze rwo mu mujyi wa Kigali rwafashe icyemezo cyo gukomeza gufunga by'agateganyo Dr Emmanuel Semwaga, umuganga uzwi cyane mu Rwanda mu bijyanye no kuvura no gufasha ababuze urubyaro. Semwaga amaze ibyumweru afunze akekwaho ibyaha bifitanye isano n'akazi akora nk'umuganga. Bivugwa ko yafashaga abantu bafite ibibazo byo kutabyara, akabafasha hakoreshejwe uburyo bugezweho bwo gutera intanga ababuze urubyaro ndetse no gutwitira abandi bizwi nka surrogacy. Bimwe mu bice by'urubanza rwe byabereye mu muhezo, gusa amakuru avuga ko ibyo akekwaho bifitanye isano n'izo serivisi z'ubuvuzi bw'imyororokere. Dr Semwaga ni umwe mu baganga bake bazwi cyane muri uru rwego mu Rwanda. Yamenyekanye cyane igihe yakoraga mu bitaro bya La Croix du Sud i Remera mbere yo gukomeza ibikorwa bye mu bindi bitaro byigenga. Mu gihe urubanza rugikomeje, urukiko rwemeje ko azakomeza kuburana afungiye muri gereza ya Kigali i Mageragere. Twagerageje kuvugisha urwego rw'inkiko mu Rwanda ndetse n'umuvugizi w'ubushinjacyaha ku makuru arambuye ku byaha Semwaga akekwaho, ariko ntibadusubije kugeza ubu. Urakoze Latifa. Indege ya mbere twabanyagana baba muri Afrika y'Epfo yamaze kugira Accra muri Ghana, aho bakiriwe n'ushikanganje aje imigendera hamwe n'abandi bategetsi batandukanye ico gihugu. Ambasaderi wa Ghana muri Afrika y'Epfo Benjamin Kwashe yabwiye BBC ko hari bamwe batashoboye kuja muri iyo ndege. Ni inkuru ya Mayene Jones mw'ijwi rya Anne Marie Mwiza. Guverinoma ya Ghana ivuga ko yari intangiriro y'igikorwa cyo gutahura abaturage bayo barenga 800 biyandikishije ko bashaka gutaha bava muri Afrika y'Epfo. Ibi bije nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi ibera mu mijyi itandukanye muri icyo gihugu yamagana abinjira mu buryo butemewe n'amategeko, bamwe bakanagaragaza ko bishobora kongera ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku kwanga abanyamahanga. Cyakora abari biteguye gutaha bose siko bagiye kubera impamvu zitandukanye. Muri abo harimo umubyeyi n'abana be babiri batemerewe kugenda kubera kubura ibyangombwa by'abana by'amavuko, hamwe n'abandi 16 bari ku rutonde rw'abagomba gutaha kuri uyu munsi, ariko bakaba batashoboye kugenda nyuma y'impinduka zabaye ku munota wa nyuma. Ngo ibyo byatewe n'uko ku rutonde hongeweho abandi bantu 26 bafunzwe bazira ibibazo by'amategeko y'abinjira n'abasohoka, bakaba bari bavanywe muri gereza ya Lindera mu gihe hari handitswe 10 gusa. Ibi byatumye abo 16 basigara, bikaba biteganyijwe ko bazagenda mu cyumweru gitaha mu yindi ndege ijya muri Ghana. Ambasaderi Benjamin Kwashi avuga ko intego ya mbere ari ukurengera umutekano w'abanyegana baba muri Afrika y'Epfo. Abateguye imyigaragambyo cyane cyane umutwe witwa March and March bavuga ko abinjira mu gihugu batabifitiye uburenganzira bashyira igitutu kuri serivisi rusange. Ni mu gihe bamwe mu basesenguzi batekereza ko iyi myumvire igenda yiyongera ishobora no kubifitanya isano n'amatora y'inzego z'ibanze ateganijwe mu kwezi kwa 11 muri icyo gihugu. Urakoze Anma. Unaho twahonje kwikina n'icuro na gejo. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye nk'ibi bari ibiki koko ibikireya aka kajaketi nakanyesi ndakazi neza ngize ukuri iyi jaketi ya Nyesi yageze hano ite nese kutagira amaguru ngo yizanye urumva yahageze ite ngize ukuri Chris we mbwira niba Nyesi asigaza hano nkuko mbyumva nese kuba Nyesi yansura hari ikibazo reya ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho tukaba tugeze ku isaha 12:49 iruharambuga mu Rwanda no mu Kayongozi mu Burundi. Twakire Yves Bucana makuru nkino.
imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere muri basketball, imikino ya BAL ihuza amakipe y'ibihangange muri Afurika irakomeje i Kigali. Ejo kuwa kabiri ikipe ya Al Ahly yo mu gihugu cya Libya yatsinze Tunisia Club Africain ku manota 98-80, naho Petro do Luanda yo muri Angola itsinda Dar es Salaam City yo muri Tanzania ku manota 83-69. Uyu munsi mu kanya ku isaha ya saa moya kipe ya RSSB Tigers iresurana na Al Ahly yo mu gihugu cya Misiri. Ku mugabane w'Uburayi, umutoza Nuno Espirito Santo w'ikipe ya West Ham byatangajwe yuko azakomeza gutoza ikipe ya West Ham nubwo yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Ni nyuma yo kugirana inama n'abayobozi b'iyi kipe nawe akiyemeza kugumana nayo. Ku mugabane w'Uburayi kandi muri iri joro harakinwa umukino wa nyuma w'igikombe cya UEFA Conference League. Ikipe ya Crystal Palace yo mu Bwongereza irahura n'ikipe ya Rayo Vallecano yo mu gihugu cya Espagne. Umukino urabera i Leipzig mu Budage. Rutahizamu wa Barcelona wavunitse Lamine Yamal n'umwe mu bakinnyi bari ku rutonde rw'ikipe y'igihugu ya Espagne. Igitangaje nuko iyi kipe izakina igikombe cy'isi itarimo umukinnyi n'umwe w'ikipe ya Real Madrid bwa mbere mu mateka. Uyu mukinnyi w'imyaka 18 wa Barcelona ntabwo yakinnye ukwezi kwa nyuma kwa shampiyona y'uyu mwaka kubera imvune. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Espagne Luis de la Fuente yatangaje ko atita kuri Real Madrid cyangwa kuri Barcelona iyatoranya ikipe y'igihugu. Ati icyo nshaka nuko aba bakinnyi b'umupira w'amaguru banyurwa kandi bakagira ishema ryo guhagararira ikipe y'igihugu. Real Madrid ntabwo yatwaye igikombe na kimwe muri uyu mwaka w'imikino kandi yashoje shampiyona irushwa amanota 8 n'ikipe ya Barcelona yatwaye igikombe cya La Liga. Nkomereze mu Bwongereza, ikipe ya Manchester City niyo iyoboye amakipe ashaka gusinyisha Elliot Anderson, mu gihe uyu mukinnyi wo hagati wa Nottingham Forest nawe ubwe yifuza cyane kwerekeza muri City aho kwerekeza muri Manchester United. Manchester United ntabwo yifuza gutanga amafaranga y'umurengera cyangwa ngo ishorwe mu biganiro birebire bitagira iherezo. Nta bwumvikane buragerwaho hagati ya Forest na Manchester City kandi aya makipe yombi aracyari kure cyane ku giciro cy'uyu mukinnyi w'imyaka 23 y'amavuko. Bivuze ko ibintu bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Ahandi muri tenisi, ibihangange mu mukino wa tenisi mu irushanwa rya French Open rizwi kandi nka Roland Garros birimo gukoresha amayeri atandukanye y'ikoranabuhanga ngo birwanye ubushyuhe bukabije i Paris. Imikino iraba muri ibi bihe by'ubushyuhe bitari bisanzwe mu kwezi kwa gatanu byatumye ubushyuhe buzamuka kugera kuri °C 34. Ibikoresho bigezweho byo gukonjesha biri kwifashishwa. Abakinnyi nka Alina Sabalenka barimo gukoresha udukoresho duto tw'ikoranabuhanga twabugenewe dutanga umuyaga mwinshi n'umwuka w'amazi n'utundi dukonjesha umubiri iyo bicaye mu karuhuko gato mu gihe cy'umukino. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Imikino urakoze Yves Bucyana. Ubu naho twakire Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro cy'abagore kigaruka ku kazi k'ubuvumvu gakogwa n'umugore mu Rwanda. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'abari n'abategarugori. Kuri uyu mugoroba turi mu karere ka Ngororero mu murenge wa Muhororo, aho twasuye umugore wiyemeje kwinjira mu bworozi bw'inzuki cyangwa ubuvumvu. Nyine inzuki nazo nyine niba zivuye mu ruvumvu rwa hariya zizajya muri wa muzinga wanjye mba naziteze. Vestine Uwizeyimana w'imyaka 36 avuga ko amaze imyaka 8 mu mwuga w'ubuvumvu. Kera hariho kumva ngo umugabo ni ushoboye gukora ubuvumvu, ariko kubera ko muri iyi minsi buri muntu wese yaritinyutse, yaba umudamu yaba umukobwa, tubona ko dukwiye gufatanya na basaza bacu. Natwe turavuga ngo tugiye gufatanya nabo dukora ubuvumvu. None se yaba umugabo wawe cyangwa se abagabo musangiye koperative
babona gute umugore winjiye mu mwuga wari urimo abagabo? Ni ikintu babona gisanzwe? nta kintu biba bibatwaye, ahubwo babona ko dukwiye gufatanya, kubera ko baraboha natwe tukaboha, tukajya kwagika, tukagenda tugahakura, ubona nta kibazo nabo babifiteho. Ni iki cyo gutera umwete ukuramo iki? Inzuki ni nk'inka woroye, buriya iyo woroye inka ugakama amata abana bakanywa wumva unezerewe. Tugaruke ku mutegarugori watinyutse aka kazi. Abategarugori dusanzwe tubaziho indi mirimo y'isuku, yo gutaka n'indi mbese twita ko ari yoroshye, ariko umwuga w'inzuki ubona ko ukomeye, zirakuruma zigira gute? Ntabwo ujya ugira ubwoba ko zizakwangiriza isura? Oya, zirakuruma ukihangana, kubera ko buriya nazo uba uri gukuraho ibyo urya, niyo mpamvu zakurya nawe ukazirira ibyazo nta kibazo. Uko bigaragara musaba gukora akazi kenshi, kwinjira mu mashyamba, ntibigoye ku muntu w'umumama? Biba bigoye, ariko akazi kakugaburira umuryango ntabwo wakinuba. Ubuvumvu nta kintu bitwaye. Hari igihe umuntu n'uwagiye guhinga cyangwa gukora akandi kazi ataha yananiwe cyangwa afite icyamubangamiye, imvura nyinshi yamunyagiye, nk'umwaka akazi k'ubuvumvu n'iki kijya kikugora cyane ku buryo utaha wumva wacitse intege? Byose biravuna, kubera ko no kugira ngo utegereze ikintu mutasezeranye ujye kwagika utegereze ko zizinjiramo, nabyo ni imvune. Nk'umugabo wawe ntabwo bimutera ubwoba ko yumva ko umugore yagenda akaza gutaha azanye isura yabyimbye? Oya, yumva ko ari ibisanzwe, kubera ko niyo wagiye guhinga wakwitema kandi ukivuza, ukaba ufite ubushake, kubera ko ubuze inyungu yabyo. Ku bandi borozi nk'aborozi b'inka, hari ufata inka cyane cyane ikamwa akayigereranya n'umubyeyi, wowe nk'inzuki uzifata gute? Inzuki nazo buriya ni nk'umubyeyi wawe, kubera ko buriya niyo urwaje umwana ukaba wabona ubuki umuha utagiye kubushaka ahandi, nabyo birakunezeza. Ubu se ubonye akandi kazi wakora katagusaba kukoze kudwinga, katagusaba guterera imisozi, ntabwo wazireka? Wagakora, ariko nazo wabikora, kubera ko ubuvumvu ntabwo buvunana cyangwa ngo butume utakora akazi k'ubuhinzi, ak'ubworozi bundi. Ubuvumvu nyine ni inzuki ushyira hariya ukajya uzisura bisanzwe, n'akandi kazi wagakora. Mubwira ahantu mubona inzuki, ubu bworozi bw'inzuki bwabavanye, ubu mukaba mwishimira muti turi ahangaha twarahoze ahandi hatari heza? Twe twaturutse mu miryango itandukanye, dukora koperative y'ubuvumvu. Ubwo duteranye tugahura, niba hari amafaranga twakuye muri bwa buki tukayahuza, buri muntu wese ukeneye wenda tukamuguriza yakeneye, akajya gukemura ikibazo cye cyagategura nk'agashinga ke, tubona ntacyo bitunejeje. Nubwo aka ari akazi katoroshye, Vestine avuga ko ubuvumvu bwatumye umugore agira ijambo mu rugo rwe, kuko bumuha ubushobozi bwo gukora ku ifaranga, bityo akaba yagira uruhare mu buzima bw'umuryango. Turabashimye inshuti mwari kumwe natwe, ikiganiro cyacu tugisoreje, mwari kumwe na Jean Claude Mwambutsa. nuko rero kumbure Jean Claude Mwambutsa abwira ngo n'abandi bagore bo mu bindi bihugu ngira ngo bazofata ako karorero k'abagore bo mu Rwanda, mu Burundi tuvuga ngo nta mwuga udakiza. Urakoze cyane gose. BBC Gahuzamuryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Ni na hano rero turangirije amakuru yacu yo kuruno wa kabiri wa gatatu igenekerezo rya 27 z'ukwa gatanu 2026.
mu makuru rero twashikirije mushobora kuyasanga no ku rubuga ngurukanabumenyi rwa BBC gahuza miryango. Amakuru yahagariwe na Latifa Mutesi, muhinga bw'ivyuma yari Davis Mwasaru. Byana bankukira nabashikirije nkaba ndabipfurize kuronirwa aho murereye mu mpande zitandukanye z'isi. Nagahwane.